Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Juti namwe bagenzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu Kirundi yo kuva kwigenekezo rya 2024 gushika ku rya 31 umwaka wa 2022. Ano makuru mushobora kuyakurikirana muciye kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura akaburungu BI no ku murongo wa 93 n'ibice bibiri wa Radio Colombe iminsi yose ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Ano makuru akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira: umuryango wa Paruwase Buyenzi warakiriye patiri mukuru mushasha wongera usezera wahahora. Abari mu bibano mito bo muri Paruwase Cathedrale Regina Mundi baragize umwiherero wo kwinagura. Aya n'ayandi ni mukanya. Emmanuel Ndagijimana ije ngende yabashikirize sangwa ikaze. Ano makuru yacu tuyahere mu buzima bw'amaparuwase. Muri paruwase yitiriwe umweranda Augustino yo mu Buyenzi ku munsi w'Imana w'igenekerezo rya 30 bari baramutse bakira patiri mukuru mushasha Patiri Limo Frederico bongera barasezera wahahora Patiri Mariko Nsanzugwimo. Hari mu nkuka y'imisa y'isaha 4 n'igice yaherejwe na nyene icubahiro musenyeri mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, nyene icubahiro musenyeri Gervazi banshimiye ubusa. Ni inkuru ya Alexis niyo nkuru. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'umwungere mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, nyene icubahiro musenyeri Gervasi banshimiye ubusa icariho c'umwungere mu ntara y'ubutumwa bwa Saint Michel Patiri Felix Fupi, umukuru w'umuryango w'abapatiri b'abamissionnaire ba Afrika Patiri Ntihebuwayo Yohani Bosiko hamwe n'abandi basaseredoti bari baje kubashigikira muri urwo rubanza. Mu nyigisho umwungere yahereje iryo shengero akaba yarabasavye ko ubuzima bwabo bwose ko bobwubakira ku rugendo rwo guhinduka ngo bashobore guhindura isi. Akaba yabariye patiri mukuru mushasha ko ubutumwa bwo kuyobora Paruwase Buyenzi ko ari ubutumwa bwo gufasha abandi guhinduka. Akaba yanaciye anamutekerera n'impanuro zizomuranga muri ubwo butumwa bwo kuba patiri mukuru. Ko butumwa tugushikirije ni waburangura uko bikwiye, buzobwirizwa aho gucisha muri ivyo bihe bibiri: igihe cy'uko ushobora kwakirwa abantu bakagutahura n'igihe cy'uko abantu batagutahura na buhoro buhoro, mbere bigashobora no gushika bakagomba kugutera ibyatsi. Sinoheze rero ndagushikiriza ubutumwa ntagucira iyo mene uwo mugani. Ni wasanga bimeze gutyo n'igihe nyene vyoshika hakagira abakwifatira mu gahanga, uragumya umutima ahubwo ugende gushimira Imana uti ndiko ndakora nk'uko na Yezu yakoze. We hamwe wibuka Patiri Frederico n'abandi bose ndiko ndabarira, wamwe bibuka yuko Yezu wenyene ubwiwe muri ca kigabane ca Matayo c'icumi atubwira ati umusuku ntaruta shebuja, ati uko bangiriye namwe niko bazobagirira. Uwo niwo mugani twoza turibuka twese kugira ngo tureme mu butumwa bwacu tuba abatumwa b'intwari, abatumwa bama ariko aravuga ukuri gutiza, tukuvugane urukundo kuko urukundo nibwo rutuma n'ukuri kwakirwa, ariko ukuri kw'Imana kuvugwe. Inyuma y'inkuka y'imisa tukaba twegereye patiri mukuru mushasha Patiri Frederico Limo araheza aratubwira imigambi mikuru azorangurira kuri iyo paruwase. Imigambi nafise ku mutima n'umugambi wa Diyoseze yo kubaka eklesia muryango, gutunga ijambo ry'Imana, kurisoma no kurigendera. Ubutumwa bwanje bwose no kumenyesha ijambo ry'Imana, kubahimiriza abakristo batunge Bibiliya nyeranda, basome ijambo ry'Imana kandi barigendere. Ico ni cyambere. Ya kabiri nuko urase ko paruwasi ya Buyenzi na paruwase umubano w'Igiswahili na mubano w'Ikirundi. None rero abantu babiri kubana neza mu rukundo mu mahoro mu bumwe nyakamaro cyane, kubera iterambere ya paruwase keneye yuko abakristo bose baca hamwe, bakorera hamwe, bakundana, babana neza mu rukundo no mu
mahoro. Cya gatatu nuko kubandanya imisi yose kurangura ubutumwa bwo gufasha abakristu guteza imbere mu kwemera kandi komeza ubumwe mu bakristu. Ndagengurukiye Imana cyane gose kubera gushingwa kurongora paruwasi ya Buyenzi n'iteka na ngere nzobandanya kurangura ibanga ryanje kandi fasha abakristu mu kwemera no guteza imbere paruwasi ya Saint Auguste Buyenzi. Inyuma ya patiri mukuru mushasha tukaba twegereye na patiri mukuru yahahora patiri Nsanzugwimo Mariko araheza aratubwira kwihangiro yari yihaye ryo guteza imbere iyo paruwase ko nyinshi yayishitseko. Ndakengurukira Imana kandi ndakengurukira abanyobora abarongozi b'Eklezia ko ku ruhande rumwe barampaye umwanya ukwiye imyaka 6 ishaka kugira mu mwaka w'indwi niki kitari gito. Ndagerageje gukora ivyo nari mfise mu mutwe vision yaciye yayigira muri vision ya Eklezia. Nari mfise intumbero novuga iri mu mice kubiri. Ubwa mbere gufasha paruwase kugira ngo ishobore kwisununura ironke uburyo ikoresha kugira ngo ubutumwa bwayo busanzwe. Ivyo nibaza ko nabishitse ko icaka narakoze ivyo nashoboye aho kumbore obandanya abankoreye mu ngata ni ku vyerekeye amashuri. Narashoboye gushirako amabati mashasha abu nta bavigwa umuco uraboneka ukwiye ahasigaye urabona no kushirako aga peinture umuntu akaremura iruhande. Hamurazi ishuri rikenera vyinshi. Hariyo biblioteke twe turashobora gushiramwe ibitabo ukwiye narabato twe turashiramwe ibikoresho bikwiye. Amurabona ishuri cyatamwe mu 65 nyubako zimwe zirashaje nizo nibaza ko nozushobora kugusiga ko kandi karangi gutyo none ko twatera imbere. Ubu abankurira banungitse kurangurira ubutumwa i Roma yaone zidakira abashakashatsi. Alexis niyo nkuru ku bwa Sedikome paruwase Saint Auguste. Ano makuru yacu tibandanirize mu gisata c'ukwemera. Kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 kari akanyamuneza kadasanzwe muri paruwase Mikaheli Mweranda aho hari haramutse hatangwa isakramentu ry'Ukaristiya ku bana barenga 80 mu nkuka y'imisaha iherejwe na patiri Jeremy Bukene patiri mukuru w'iyo paruwase. Ni nkuru ya Claver Kayoya. Igisabisho c'inkuka y'imisaha cyatanguye igihe cy'isaha 4 kirongowe na nyakubahwa patiri mukuru wa paruwase ya Mikaheli Mweranda Jeremy Bukene ari kumwe n'abasaserdoti barangurira ubutumwa muri paruwase kumwe n'umusaserdoti w'umushitsi. Musiguro y'ijambo ry'Imana patiri mukuru yarabasiguriye uwo Yezu bagiye kwakira mu sakramento ry'Ukaristiya n'ingene bazokwama bigenza muri ubwo butumwa bushasha. Reka tumutege yombi. Bana mwaje kwakira Yesu Kristo namwe bavyeyi mwabaherekeje. Yesu Kristo twumvise mu nkuru nziza yisura abayuda batagira ukwemera ati mutariye umukate ngo munwe amaraso yanze nta buzima muzoronka. Murashobora kuronka mu buzima bw'imyaka 30 40 50 60 70 80 maze bya ku 80 biragoye cyane bya 90 warenganye hariho n'abatiyuka yuko bakiriho kuko baba bataje cyane. Ubuzima Yesu atanga ubuzima bwo kuyiko n'ubuzima budahera. Icyo bituma Paulo amaze kumenya Yesu akamenya n'ivyiwe yabize ati jewe ubuzima bwanje ni Kristo mbere no gupfa bingirira akamaro kuko binkura muri uyu mubiri nkaza kubana na Yesu ibihe bidashira. Inyuma y'igisabisho c'inkuka y'imisa naravuye ndegera abo bana bari bahejeje gutegwa iryo teka maze baraserurira akanyamuneza kabaranga. Turanezerewe cyane twakiriye umukama mu Kristo. Nezerewe cyane kuba nagabanye cyiza nk'ikigwike sinarindi nkaronka Yesu mu Kristo. Nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Burundi akaba yari yateye iteka ivyo birori by'abo bana bari baramutse baronka urusangi rwa mbere. Claver Kayoya paruwasi Mikaheli Mweranda ku bwa Sedikome. Tutandukire igisata c'imibano. Abahurikiye mu muhari wa Legion Maria bo muri paruwase Munanira baragendeye abagwayi mu bitaro vyo mu Kibimba mu ntara ya Gitega kwigenekezo rya 25 Bonaventure Nduwimana arongoye Legion Maria aratubwira uko bateguye ico gikorwa n'ingene bakiriwe. Ari kuri mikro ya mugenzi wacu Gordien Kanyegeri. Legion Maria ya paruwase Munanira ariyo bita komisiyo mu Munanira yari yumvije kuja gusuhuza abagwayi mu bitaro mu Kibimba hanyuma iregeranya gafashanyo kangana nk'ibiro 140 vy'ibiharage bikubise n'ibindi vyo byuzuye nk'irumbesi bibisi batoboye n'ibigori bingana nk'amarumbesi 2 n'inusu iregeranya n'amashu n'imyumbati mibisi mugabihoze n'amafaranga gashobora kuja kugarukira ku bantu bari bagwariye mu Kibimba usanga bamaze nk'umwe
imyaka usanga hari n'amaze n'imyaka n'ibiri batajya n'ikibaraba baba baganga baho harimo n'uwitwa Jerome n'uwitwa Zakaya batwakiriye neza cyane gose barashima uwo mutima w'urukundo barasaba ko mbere tubona ubandanya nka hose eka n'abagwaye imbere harimo bita nyumba kumi wahungwa gwaye imyaka 6 baradushimira gose arafata n'ijambo baranadutambira amakorasi bamwe atambira ku mabekiye ikanyene barahamagaye n'ababundikiriye abana bashoboye gufasha nk'abantu barenga gatoya 50. Tutadukire igisata c'ubutumwa muri katedrale Regina Mundi harabaye umwiherero kubagize imibano rukristu bo muri yo paruwase. Uwo mwiherero ukaba waremeshejwe na Patiri Agaton Gahungu asanze ajejwe imibano muri yo paruwase, akaba hari ku munsi w'Imana igenekerezo rya 30. Ni Nkuru ya Trinide Dusabe. Patiri Agaton Gahungu yaremesheje uwo mwiherero akaba ari najejwe imibano rukristu muri paruwase katedrale Regina Mundi, yamenyesheje ko imibano yo mu Gasekebuye yari yashimye guhurira hamwe ngo yibukanye ubutumwa bwayo. Nitumwumvirize. Iri hwaniro ry'imibano rukristu ry'uno munsi wari umwiherero imibano rukristu yose ko ari 5 maze gutangura ngaha muri paruwase ya katedrale yashimye guhurira hamwe kugira ngo baheze biyubutse ubutumwa bwabo. Cane uno munsi twazirikana kumwe kw'abakristu ba mbere bubake umuryango wacu duciye ku mibano mito. Iyo tuvuze rero umuryango tuba tuvuze umuryango wagutse wa Eklezia, ariko kandi ushingiye no muri iyo miryango yindi, iyo miryango basanzwe bahurikiyemwo niyo iheze kagira Eklezia, tangura kuba Eklezia yo kuzikwama mu mubano gatebe gashinga paruwasi gashika ku rugero rwa Eklezia rukwiye. Twazirikana rero cane kuri ubwo butumwa. Urazi yuko uyu mwaka ha muri Diyoseze yacu cane wahariwe ijambo ry'Imana, baca turaba mu ijambo ry'Imana iyo mibano mito uruhara rwayo mu kubaka umuryango wa Eklezia. Patiri Agaton Gahungu yamenyesheje ko imibano rukristu itari ku rugero rushimishije kuko ari mike, kandi hakaba hari amakartie abamwe abantu bakuze bigora ko boza barahura. Uwo musaserdoti yamenyesheje kandi kwikiza ca coronavirus cyabaciriyemwo kuko bari bafite icifuzo cyuko imibano rukristu yotangura mu Kinanira igice cegukira katedrale Regina Mundi, atari kuwo mugambo kawutarashirwa mu ngiro. Yatumiriye abakristu kubaka Eklezia biciye muri iyo mibano mito, ati kuko umuntu arakeneye gusangira ijambo ry'Imana naho basangiye ubuzima aho basanzwe babana, kuko ngaho basanzwe baba ari naho urukundo rurangukira. N'abakristu bashoboye kwitaba iryo hwaniro ry'imibano baratwiganiye icuwo mwiherero wabasigaranye. Nikarahava Arcade arongoye umubano witiriwe Joseph Nyeranda yarakengurukira umusaserdoti yaremesheje umwiherero. Cyambere novuga nuko nokengurukira umusaserdoti yadugirishije uyo mwiherero, kandi ni nawe aserukira n'imibano yose niba dushinzwe. Yatwigishije bimwe bikomeye kuvyerekeye imibano n'ingene yatanguye. Yatubwiye yuko mu mibano ari shingiro rikomeye kuvyerekeye abakristo, kanatsinda n'abakristo ba mbere bahereye mu mibano niho Eklezia yaciye ishinga imizi, kuko novuga ko ari Eklezia yo haziko. Rero ico nobona asigaranye mu nyigisho batubwiye nuko twobera imboneza abandi, ntitugira ubwoba nkuko umuhanuzi Yeremiya yatowe. Turi kumwe n'Imana kuko niyidutora kandi niyidushoboza, kuko baravuga yuko Imana idatora ubushoboye mugabo itora ubishoboza. Uretse iyo mibano rukristu itanu iri mu Gasekebuye, hariho n'umubano uri muri Sikirisare Kiriri ikukira paruwasi katedrale Regina Mundi. Trinide Dusabe, paruwasi katedrale Regina Mundi ku Gasekebuye. Abakristo mu mibano mito ivuga ururimi rw'igiswahili iri mu maparuwasi atandukanye agize Diyoseze Nkuru ya Bujumbura barahuriye ku igenekerezo rya 29 muri paruwasi yitiriwe Augustino Mweranda yo mu Buyenzi, mu ntumbero yo gukomeza ubumwe hagati yabo no kwipfurizanya umwaka mushasha w'2022. Ni Nkuru ya Alexis niyo nkuru. Ivyo birori vyo kwiginana no kwifurizanya umwaka mushasha bikaba vyatangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe kuri paruwasi yitiriwe Umweranda Augustino kuri uyu wa gatandatu w'igenekerezo rya 29 kwijambo ryashikirijwe na Emmanuel asanzwe ariwe aserukira iyo mibano yose mu rwego rwa Diyoseze. Akaba yavuze ko bahuriye hamwe kugira ngo bashobore gukomeza ubumwe bw'abavuga ururimi rw'igiswahili bashobore kumenyana. Yongera abasaba ko bokomeza ubumwe mu gushigikirana hagati yabo. Akaba hari ivyo yasavye abasaserdoti bari baje kubashigikira ko bo kwigora bakama babasomera inkuka y'imisa muri ayo mapakwa
maparuwase agize Diyoseze Nkuru ya Bujumbura mu rurimi rw'igiswahili bashobora gutahura. Twaregereye umwe asanzwe ari muri komite yateguye ugo rugendo, Daniel Mutabazi araheza aratubwira intumbero y'ugo rugendo rwabashikanye kuri paruwase yitiriwe Umweranda Augustino. Twahuriye hamwe kugira ngo twifurizanye kwanza umwaka mushasha ego, ariko kandi duhamagara ubumwe bwa Kristu hagati yacu yatwebwe imibano mito mu rurimi rw'igiswahili shirika, kugira ngo kwanza tumenye bashasha, tumenye imibano mito yavutse. Murazi ko Ecclesia Gatolika na cyane muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yashimiye ko iyo mibano ija mu makartier ibarabara kurindi amaveni. Naco gituma rero hariyo bakuru bashasha, hariyo abakristo bashasha muri iyo mibano. Twashimiye ro guhimbariza hamwe ubwo bumwe no kwifurizanya ubuzima bwiza muri uno mwaka dutanguye, akaba ari umwaka mushasha, umwaka w'ubutumwa. Akaba yongeye aratubwira icatumye bashima guhurira hamwe kuri paruwase yitiriwe Umweranda Augustino. Tugiye kuraba hirya nino dusanga igiswahili burya cahereye mu Buyenzi. Naco gituma twashimye gutera iteka iparuwase irimwo benshi bavuga igiswahili mu Buyenzi, ari naho twace dusomerwa imisa, inkuka ya misa iduhuza twese amaparuwase nadondaguye n'abapatiri bavuga igiswahili muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, basoma imisa z'igiswahili muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura kugira ngo badusomere imisa ahanyene muri paruwase ya Buyenzi. Alexis Nkuru, paruwase Saint Augustin ku bwa Sedikome. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 30 muri paruwase Buhonga, abari mu muhari w'ingendanyi bari baramutse batanga amashikanwa y'ukwezi kwa Nzero mu nkuka y'imisa yaherejwe na patiri mukuru Patiri Maurice Simon Pierre Ciza. Inkuru ya Donatien Nzitonda. Ingendanyi za paruwase Buhonga zari ziramutse zihereza amashikanwa y'ukwezi kwa Nzero. Ndikumana Odifax, umushinguzi ku rwego rwa Diyoseze mu muhari w'ingendanyi, yamenyesheje igikorwa yaje kurangura, yongera atumirira ugwaruka ruhuke mu muhari w'ingendanyi guhurumbira umuhari w'ingendanyi. Nitumwumvirize. Twahuri hano ku place ya Buhonga gutanga amashikanwa y'umuhari w'ingendanyi, amashikanwa y'ukwezi kwa Nzero y'uyu mwaka yeje kuyarangiza. Mbonehe gutera kamo abagendanyi bose, cyane abagendanyi mu place ya Buhonga kugira bahurumbire umuhari w'ingendanyi. Paruwasi Buhonga ifise ibisata byinshi 15 amashuri tabariro. Davye abagendanyi bari hano je tanga amashikanwa ego mesi bake mugabo tangiro dufise twifuza ko umuhari washikako, kivuza yuko umuhari wotera intambwe mu bisata byose, wotera intambwe no mu gutanga amashikanwa. None rero umugendanyi atigora wose umugendanyi cyane mu gutanga amashikanwa y'ukwezi, nibyo bishimikiye ku batima kashu ku muhari w'ingendanyi. Nzitonda Donatien, Sedicom, paruwase Buhonga. Ni kuri iyo nkuru ya Donatien Nzitonda turangirije kano makuru yacu. Reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri, nongera nshimira na bagenzanje bafashije kuyatororokanya. Emmanuel Ndagijimana nije neko ndabashikiriza muheza gigwe.